Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwese mudahwema gukurikira iyi mboneshakure ni Hejuru TV. Turasubiye kubaha kaze aho mwoba muherereye hose, turi kuwa Mungu kw'igenekerezo ry'umunani Kigarama 2024. Umwanya rero w'amakuru adasanzwe. Turabahaye kaze ntimuze gucikwa, tugiye kwibanda ku mpinduka zabaye mu bisata bigiye bitandukanye, aho abategetsi bakomeye cane muri leta boba barakombowe mu mabanga. Gusa muri iyi nkuru mutwemerere tuze kugaruka ku muyobozi mukuru w'igipolisi yahinduwe ku itariki ya 5 Kigarama 2024. Hariko haravugwamwo dosiye y'imiliyaridi 50. Ese ni icahe nyamukuru catumye General Major Budomo Frederic abogozwa mu mabanga? Mbega hoba hagiye kuba impinduka mu bibazo vyugarije igipolisi uno munsi? Iyi nkuru iri mu bice bibiri. Iki ni igice ca mbere mudakwiye gucikwa, ntimuze gucikwa. Hari amatohoza twabakoreye kuri abo bategetsi bose muri aya makuru rero, nkuko nabivuze dutangura, tugiye kugaruka kuri Frederic Budomo n'imvo yoba yaratumye akomorwa mu mabanga yo kurongora igipolisi co Burundi agahita asubirizwa. Turabahaye kaze rero aho muri mwese, abari mu Burundi, abari mu bice bigiye bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, mwese nimuze gucikwa. Gusa niba hari umuntu atari yafyonda kuri subscribe canke sabone, turabusaba kugira ngo afyoneko kugira ngo aje akurikira kandi anashikirwa n'inkuru zacu hamwe n'ibiganiro ari mu ba mbere. Ku itariki ya 5 Kigarama 2024 wari umuyobozi mukuru w'igipolisi General Major de Police Budomo Frederic yarakuwe mu mabanga, akaba yari yarasubiriwe na General de Brigade Ninteretse Joseph inyuma yo kwemezwa n'inama nkenguzamateka. Kubera iki Budomo Frederic yoba yarakombowe mu mabanga? Ihindurwa rya Budomo mu mabanga rifatiye kuco twokwita intambara canke guterana inkokora hagati y'abategetsi ku mafaranga y'amarundi arenga gato imiliyaridi 50. Aya mafaranga rero ava mu bapolisi, mu mafaranga bakatwa mu mishahara yabo. Mbega iyi ntambara yoba izorangira amahoro? Ico kibazo kirahambaye, inyishu iri muri ino nkuru. Mbere yo kubandanya rero tubanze tubamenyeshe canke twibutse ko abapolisi bose b'igihugu bafise irashira hamwe bahurikiyemwo ryitwa Kasoso ni Caisse Sociale et de Solidarité. Iryo shiramwe rikaba rifise konte yitwa Asos PNB ijako amafaranga. Muri rino shiramwe rero ryatanguye kuva muri 2005, abapolisi bose bama bakatwa ku mishahara yabo amafaranga angana n'ibice 5% buri kwezi. Ayo mafaranga rero akitirirwa ayo kuziganya no gushigikirana hagati yabo. Imbere yuko dushika kure tubanze tunabamenyeshe ko kuva iri shiramwe ribaho, abategetsi bose bagiye bararongora igipolisi bagumye banyuruza amafaranga. Aha twotanga akarorero k'amafaranga arenga miliyoni 719 yigeze kunyuruzwa mu mwaka 2012 akuwe muri konti ya Asos PNB iri mu banki Bankobo, nkuko rero biri no mu mpapuro dufise. Ico gihe rero abanyuruje ayo mafaranga ntawigeze abakomakoma kandi bari bazwi. Ico gihe kandi abapolisi rero ntibanafashwa muri ayo mafaranga. Nk'igihe rero hari umupolisi yaba akeneye gufashwa, abategetsi baca batoza amafaranga mu bandi bapolisi, ico bita cotisation, kandi hari amafaranga bakatwa buri kwezi. Ivyo rero hari nikete abarongoye abapolisi bandikiwe basabwa guhimiriza abo barongoye kugira ngo batoze amafaranga yo guterera umupolisi yari yagize ikibazo co kurwaza umwana wiwe yategerezwa kuja kuvurirwa hanze y'u Burundi. Ivyo byose byagumye bitera imyidogo mu bapolisi kuko ayo mafaranga bategekwa kuriha yari kuva muri rya shiramwe ryabo Kasoso nk'uko biri mu mategeko arigenga. Reka rero inyuma y'ivyo twinjire neza muri ya dosiye miliyaridi 50. Kuva abapolisi batanguye gutanga amafaranga mu ishirahamwe ryabo Kasoso, ayo mafaranga yaciye aja mu banki y'ubudandaji harimwo na Bankobo, ariko harimwo n'ayandi mabanki nka BCB na BHB. Aho niho abategetsi bari buguruje konte
munsi y'amafaranga rero akaba arenga gato miliyaridi 50 z'amarundi. Abategetsi mu gipolisi baciye bagira konte bloke y'amafaranga baca bumvikana n'ayo mabanki ukuntu bazoyungukira buri mwaka. Amafaranga rero yaca yunguka ibice 8%. Inyungu yose rero yagaburwa n'abategetsi bakuru mu gipolisi ho commandement de la police. Tuvuze ho commandement de la police tuba tuvuzemwo n'umushikiranganje. Ikibabaje cyane rero muri ayo mabanki y'ubudandaji, umupolisi agiye gusaba y'ingurane bayimuha ku nyungu iri hagati ibice 15 na 20% kandi afise y'umutahe. Ibi rero vyagumye bitera n'impari n'imyidogo mu gipolisi cyane cyane abapolisi bato bato. Mu mwaka wa 2021 Gervais Ndirakobuca yari arongoye ubushikiranganje bw'umutekano. Imbere y'uko aba umushikiranganje wa mbere w'uno munsi niho havuka microfinance y'abapolisi yitwa Micropole, ni microfinance de la police nationale. Iki gihe rero bari bumvikanye ko hobaho iyo Micropole kugira abapolisi boroherwe mu vyo gusaba ingurane y'amafaranga ku nyungu ntoya. Tubanze twibukanye ko rero igihe Gervais Ndirakobuca yari umushikiranganje w'umutekano, Martin Teretse nawe yari umunyamabanga ntayegayezwa wiwe. Munyuma Gervais Ndirakobuca yavuye kurongora ubushikiranganje bw'umutekano agiye kuba umushikiranganje wa mbere. Martin Teretse niwe yaciye aba umushikiranganje w'umutekano. Mu gice ca kabiri tuza kubagezaho mu masaha ari imbere duca turabira hamwe intambara hagati ya Martin Teretse n'ibihangange mu gipolisi. Reka tube tugarukirije ngaho kuri iyo nkuru ntimuze gucikwa, harimo n'ayandi mabanga menshi tuza kubagezaho mu yindi turiko tubategurira. Reka rero tuje mu migenderanire y'u Burundi n'amakungu. Hari impanuro za President Obasanjo ku bategetsi b'u Burundi ngo abanyamitahe ntibapfa iyo bagiye. Mu nama rero yari imaze iminsi 2 Bujumbura ihuza abanyamitahe n'abafasha igihugu, President Olusegun Obasanjo yahoze atwara Nigeria niwe yabonetse nk'umushitsi w'iteka. Muri iyo nama President Obasanjo yaravuze ijambo ririmo impanuro zikomeye. Reka rero tubasangize n'inkuru n'ikinyamakuru BNP Media yoba yaramwanditseko. Olusegun Obasanjo yahoze atwara igihugu ca Nigeria, akabasigura ko abanyamitahe badapfa iyo bagiye, ko bihweza neza iyo baja niyo bajana imitahe yabo. Akaba yaragize ati igihugu kitorohereza abanyamitahe ntibagihonyuzamwo ikirenge. Kugira igihugu citega abanyamitahe rero baza muri co gitegerezwa kuba kizi kubufata neza. Murantonge ni ukubafata neza. We yahoze atwara Nigeria yasiguye ko buri kintu cyose gifise ishingiro. Ati nimba hari ibihugu mubona vyateye imbere nuko vyabanje gushinga umushinge w'iterambere, ngo nawo si ubundi ni intwari ibereye. Ati kwitaho intwari ibereye gukomeza umutekano n'umushinga uzotuma abarwizatunga baza mu Burundi, kuko nta muntu yojana ubutunzi bwiwe ahantu azi yuko atazokungukira. Yakibaye rero kandi ko ata gihugu ciziziwe n'ibiturire co kwitega gutera imbere, ugasanga ibintu vyose bikorwa mu kajagari. Aho yagize ati ntidukwiye no kwihenda utwonyegeza uko igihugu kimeze mu bijanye n'igiturire. Kenshi usanga abanyamahanga batuzi gusumba uko twebwe twiyise. Izi ni impanuro zihambaye cane zama zanavuzwe, hasigaye rero no kumenya ko abazibwiwe bazumvise. Olusegun Obasanjo n'umutama w'imyaka 87 yatwaye Nigeria incuro zibiri. Mu 1975 General Obasanjo yafatanije n'abandi basirikare ba Nigeria baratembagaza intwari ya General Yakubu Gowon. Obasanjo rero acaba icegera c'umukuru w'igihugu. Mu 1976 President Murtala Mohamed yaragandaguwe. Obasanjo asa aramusubirira. Ico gihe President Obasanjo yatwaye imyaka 3 aca aratunganya n'amatora mu 1979 maze ubutegetsi rero busubiza abasivile. Vyaragataraboneka muri Afrika y'ico gihe. Avuye ku butegetsi rero President Obasanjo yaciye yijukira uburimyi, yongeraza aratumwa ko kuba umuhuza ahatari hake, kuko mu 1995 Olusegun Obasanjo yarahagaritswe arafungwa n'intwari ya General Sani Abacha, mbere acibwa igihano cyo gufunga ubuzima bwose. Sani Abacha rero yahavuye asandaba buryo butangaje. Mu 1998 Obasanjo aca ararekurwa arezwa. Mu 1999 Olusegun Obasanjo niwe yatahanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu ku majwi bice 62.6%. Catangaje benshi no n'ingene yaronse ayo majwi make cane mu ntara avukamwe kubera abanyagihugu baho batwagwa kuba yarahubutse guha ubutegetsi abo
badasangiye ubwoko mu 1979 yasubiriye rero aratorwa muri 2003 amarira arangiza muri 2007 kubera atari arekuriwe ikiringo ca gatatu. Mu kiringo ciwe rero mu butegetsi Perezida Obasanjo yarateje imbere Nigeria akomeza rwose igisata c'abarwizatunga bigenga. Iruhande y'ingendo nyinshi rero yakora mw'isi, Perezida Obasanjo afatwa nk'umurwizatunga akomeye mu gihugu ciwe ahakorera cane mu gisata c'uburimyi. SOS Media Burundi rero ivuga ko umukuru w'igihugu Neva ashaka kwinanata. Hariho haraba rero ibijumbura igisagara c'ubudandaji mu Burundi kuva ku wa kane n'amarero yahuza abafasha mu iterambere n'abanyamitahe mvamakungu. Mbere nuko amafaranga azofasha mu gushira mu ngiro imbono y'u Burundi igihugu cifashe muri 2040 n'igihugu giteye imbere muri 2060. Ariko iyo mbono rero ikaba isaba amahoro n'umutekano hamwe no kurwanya ibiturire ku uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Nigeria Olusegun Obasanjo. Inkuru ya SOS Media Burundi ivuga ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yerekanye ubutunzi nyamukuru bw'igihugu bushobora gukwega abanyamitahe benshi cane. Yavuze n'ivyerekeye uburimyi n'ubworozi, ubukerarugendo, igisata co gucukura amabuye y'agaciro. Umukuru w'igihugu rero twigoro tw'abanyamitahe bo mu gihugu n'abo hanze ngo tuzotuma n'Uburundi bushika ku ciyumviro cabwo co kuba igihugu cifashe mu mwaka 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 mu myaka 15. Mu kubatera intege rero ngo bashire imitahe mu Burundi, Ndayishimiye yabemereye gukingira amatungo yabo. Umukuru w'igihugu Neva rero yaragerageje kumvisha abashitsi biwe ati bateguye ibi biganiro kugira ngo tubibutse ko guhitamwo kuzana imitahe mu Burundi ari akaryo keza ko guhitamwo kongereza inyungu zivuye mu mahinguriro yanyu. Yamenyesheje ko nk'akarorero mu gihe igisata c'uburimyi cokomezwa hakoreshejwe uburyo buteye imbere bwo guhingura no kubika neza ibiterwa atawukeka ko Burundi buzoba bufise ikigega kigaburira umugabane wose wa Afrika. Afata ijambo nawe rero wahoze ari umukuru w'igihugu ca Nigeria Olusegun Obasanjo yavuze ibibazo vy'amahoro n'umutekano be no kurwanya ibiturire ari byo bisabwa kugira ngo bumvishe abanyamitahe kuza gukorera mu gihugu. Yashimangiye ati Afrika irakeneye iterambere, irakeneye amafaranga, ariko dutegerezwa kurwanya ibiturire, gukomeza amahoro n'umutekano kugira ngo tukwege abanyamitahe ntibazoza mu gihugu mu gihe bazi yuko ataco bazokunguka. Kwibugije kandi ko igihugu kidashobora gutera imbere kidakoranye n'igisata cigenga hamwe n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike. Rero zari muri ivyo biganiro bihuza abanyamitahe vyo ku wa gatanu gushika ku wa gatandatu Kigarama ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, bava mu bihugu vya Afrika, muri na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ahandi hagiye hatandukanye. Wico kandi kirabana n'abanyamitahe n'inama yoba yarakozwe kugira ngo bakwegere kuza mu gihugu c'u Burundi. Pacifique Inahazwe we akaba yaragarutse ku nkuru n'ubundi zigiye zitandukanye, aho yagarutse kuri Christophe Sahabu amaze imyaka 2 n'igice apfunzwe, none ngo bashaka ko bazana imitahe mu gihugu c'u Burundi. Yatanze akarorero ko yize amashuri y'ubuganga mu Busuwisi, aho yogumyeho nk'abandi agaruka kuvura abarundi. Yarondeye n'abarwizatunga bo mu Busuwisi abafatanya n'abarundi batanguza n'ibitaro vy'akarorero mu karere kose Kira Hospital. Perezida Nkurunziza yaramukeje ko ari umurundi n'abandi bose bafatira akarorero. Ibitaro vyiwe vyinjije amafaranga menshi, abarwayi bo mu karere bari batangiye no kubihurumbira binjiza mu Burundi amadolari. Iterambere rya Kira Hospital ryateye umuntu abatwara Burundi barondera kubinyaga. Muganga Christophe Zaburi yafashwe nk'uwunyurujwe ku itariki ya 30 kwezi kwa gatatu 2022. Mana yarakenze rero ntiyishwe, ubu agira kwiza amezi 30 mu munyororo. N'urubanza rwiwe rero rwarananiranye gucika. Ninde mu rwizatunga ngiye kudukorera ngo ibisumbi vye Dr Christophe Sahabu yoba yarakoze ngo nawe azohabwa impera imeze gute? Hari ibaza rero ikibazo gikomeye cane. Benshi rero akaba baragumye no gushikiriza ko umushikiranganje w'ubutungane nawe akwiye gufata ya mbere kugira ngo akingire abanyamitahe cane cane mu rwego rwo kurwanya iturire hamwe no gukingira amatungo yabo, mu gihe abarundi benshi bavuga ko igiturire cy'imonogoje gutangwa mu bategetsi ndetse mu bandi bagendera igihugu c'u Burundi. Kimakuru SOS Media Burundi kivuga ko n'umusahari umutangakori mushikiranganje kiga ca leta tungurutoka abakozi ba OBR. Musi mukuru wahariwe uwo mutangakori warahimbajwe ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku ncuro y'icenda,
hari kuri uyu rero wa kabiri ku itariki ya 3 Kigarama. Nubwo rero hari utunenge twibonekeza mu iyegeranwa ry'amakori, umuyobozi mukuru wa OBR avuga ko nezerejwe n'ivyo ico kigo cakoze, ariko umushikiranganji w'ikiga ca leta akaba yagiriza abakozi b'ico kudakora neza, bafise inyifato ituma ubutunzi bw'igihugu bugira igihengeri. Mu biro vyabereye rero mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura, komiseri mukuru w'ikigo OBR yarikeje ati muri uyu mwaka wa 2023 gushika 2024 kuva muri mukakaro k'uwo mwaka wa mbere wa 2023 gushika muri ruheshi uyu mwaka twegeranije amafaranga agera ku bice 101% mu makori y'amatagisi twari twiteze. Byose rero tubikesha abatakora n'abadukurira badahengeshanya kudutera intege cane cane mukuru w'igihugu cacu. Niko umuyobozi mukuru wa OBR yashikirije. Jean Claude Manirakiza ariko avuga ko ikigo arongoye cugarijwe n'ingorane nyinshi cane zikibuzwa gukora neza ibikorwa gishinzwe. Tanze uturero k'abakozi bamwe barya ibiturire, ingorane z'ubutunzi ku rwego rw'isi yose, ubukene bw'ibitoro n'amafaranga y'agaciro. Ubwo ivyo vyose birerekana ko Mutakakori yakoze ahomba mu mezi 4 aheze. Gusa tubibutse ko umuyobozi mukuru wa OBR yoba yarakuwe, ariko ngarizeye neza ko intumbero ya OBR yo gushitsa miliyaridi 200 uyu mwaka yoshikwaho, kuko OBR imaze kwegeranya ayarenga miliyaridi 1,980 muri uyu mwaka w'ubutunzi. Ku ruhande rw'iyo rurongoye igisata kijejwe ubudandaji n'amahinguro mu Burundi CFCB akaba ahamagarira ibisata bitandukanye vya leta korohereza igikorwa c'abanyamitahe kuko aribo Batakakori ba mbere. Barafise rero intereranyo mu kuriha amakori n'amatagisi kugira ngo igihugu gishikire imbono yaco, kugira ngo gishikwe ko igihugu kirakeneye gushigikirwa no guterwa intege, niko bimenyeshwa na Olivier Suguru. Umushikiranganji w'ikiga ca leta rero Odaze Niyonzima we akabona ko igihugu kikiri kure mu vyo kuvuga ko giteye imbere ku rugero rwo hejuru, kuko amahinguriro akiri mu rugero rwo hasi cane. Amahinguriro y'ibitoro nk'akararo canke ayandi azana mu gihugu niva mu gitoro, ivyinjira ni vyinshi ariko ntitubona ibisohoka. Amatagisi tuba twiteze ntituyabona. Ikibabaje rero nuko ubushikiranganji Niyonzima agaragaza umubabaro kagaragabishije abakozi ba OBR barya ibiturire. Ntabwo rero irahera uwo mushikiranganji w'ikiga ca leta yari yahananye ivyiyumviro n'abakozi ba OBR ku bijanye n'uburyo bwo kongereza amakori n'amatagisi, tangaje ko amakori yari yitezwe mu gice ca mbere c'uyu mwaka atazoshika ko, ahubwo ko hari igihengeri c'imiliyaridi zirenga 110 ku makori yari yitezwe. Turaza rero kugaruka no ku yindi nkuru ya Jean Claude Manirakiza yoba agiye guhagarikwa. Muri iki gitondo twababwiye ko bafitiye amakuru menshi agiye atandukanye. Ico cari igice ca mbere rero ku biriko biratangazwa irya nino kw'ikurwa ry'umuyobozi w'igipolisi hamwe n'izindi nkuru twari twabateguriye. Basabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ayandi menshi kuri uyu munsi turi kuwa Mungu igenekezo rya 8 Kigarama 2024 tuza kubagezaho. Wewe fyonda kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Bare bahezagire mugire umunsi mwiza, turaza kubandanya kubana.